mu bwami habamwe ibintu bine natanguye ntimurindire introduction. Habaho umwami, ntidushobora kuvuga ngo ubwami hatariho umwami. Ikindi cya kabiri kiba mu bwami n'abantu abatwagwa b'uwo mwami. Hagati y'umwami n'abatwara hari ikintu kibahuza bita amategeko. Ikigira kane kibaho mu bwami haba territoire, haba igihugu. Umwami, abantu, amategeko n'ubwami. Igihugu uwo mwami abatwara. Hari abatwara ibirengeye igihugu ama-empire, hariho n'abatwara ibiri munsi y'igihugu mugabo cyitwa ubwami. Uwo muntu aba ari umwami. Hari ibyo bintu bine tuba twemererwa kuvuga ubwami. Aya mayingane rero tugiye kuvugana ku mwami. Haleluya. Mumbwire tugiye kuvugana ku mwami. Titre y'uno munsi rero tuvugana ku mwami atameze nk'abandi. Nta wundi mwamahari ameze nka Yesu. Abakera ku bakorasi murakazi, abashasha namwe hari izo muturusha. Nta wundi mwami. Tugiye kuvugana ku bwami, ku mwami atandukanye n'abandi. Umwami atandukanye n'abandi. Ndaza kubereka ibimutandukanya n'abandi. Uno munsi turahagarara kuri bikeyi, ariko n'umwami adasanzwe. Kimwe tuza kuvuga kuno munsi n'umwami yasezeranywe ibihe binini imbere y'uko azobaho. Nta muntu n'umwe adafise icyo yadora. Mu mutima w'umuntu Billy Graham yavuze ngo l'homme a un cœur qui a un vide. Mu mutima w'umuntu hariho vide, et ce vide ressemble à Dieu. Ce vide là n'est jamais rempli si Dieu n'est pas là. Mu mutima w'umuntu rero hariho inyota. Nico gituma abantu bose badora. Umuntu yavyutse mu gatondo avyuka afise inyota y'ikintu kanaka. Malheureusement abantu bafise inyota ntibamenye ico banyoterewe. Harabazinduka asukayo amustel, asukayo inzoga, akibaza ko iyo nyota yohera. Hari ugerageza abakobwa n'abagore, hari ugerageza amafaranga, hari ugerageza kuvoyaja ku isi yose. Hariho abantu bagendagenda kuri ino si yose barondera kuba satisfait. Satisfaction nikunda umuremyi ataje. Uyu muremyi wacu rero ahaba serukirwa n'uyu mwami tukuvuga yitwa Kristo atameze nk'abandi, niwe tunyotewe kenshi ntitubimenye. Imana ishiraho ubwami, irarema vyose, irabiraba ibona ari vyiza. Imana nayo irifelicita iti twaremye, kuko mwibuke ko ari komite Imana yavuze ngo tureme. Ishiraho vyose iminsi 6 irakora, kugira ndwi irifelicita iraruhuka. Hari ikintu twigisha muri leadership, iyo wakoze ibintu neza ushika ku mwanya wo gucelebra. Celebration nayo kunezerwa ukifelicita, ça fait partie y'urugendo. Umwana yatoye konkuru kera cyangwa umwana yatoye exeta uno munsi, reka tumufelicite. Bifatanye n'urugendo. Imana irema ku minsi 6. Mwibuke ko ku munsi umwe Imana ushobora kungana n'imyaka 1000. Umunsi ugira indwi rero iraruhuka, ibona ivyo yakoze ko ari vyiza. Uragenda kukurema kwayo n'ivyo yakoze, mugabo ushika ku gice cya 3 c'itanguriro haza virusi mbi yonona umugambi ubwami Imana yari yashatse gushiraho, icaha kiraza. Uyu munsi rero ngomba duhere inyuma y'icaha kimaze kuza. Nshaka kubereka ko kuva icaha kije mu isi, Imana yabonye solution yo kuzogitsinda mu buryo permanent. Nuko umwana w'Imana aza, nuko haba ubwami budasa n'ubundi, nuko haza umwami atazokugwaho n'abandi bami. Kimwe mu bimutandukanya n'abandi bami, abandi bose baravaho. Mbera ndababwire, nta kuganza kutava ku Mana. Abami bose uyu mwami tuvuga uno munsi arashobora kubakuraho. Niwe akuraho abami agashiraho abashatsi. Nico gituma tumwita umwami
w'abami. Nta wundi mwamahari ameze nka Yesu. Abaririmbyi uno munsi batuyoboye mu ndirimbo yatwinjije ahantu kure. Urabereye Emmanuel. N'uwo mwami rero, ndabagore muhaguruke tumukomera amashi, tumushimire uwo mwami w'abandi. Aya majambo arakomeye, ariko avuga, ariko ategura wa mwami azoza. Mwumvirize neza, turamwiteze ko azoza, mugabo twe tumwiteze ukuza kwe kwa kabiri. Hari abamwiteze imyaka myinshi ko azovuka. Iki gice cya Yesaya kimuvuga neza ingene azoba ameze. Musubire hari inyuma rero imyaka 750 imbere y'uko avuka. Aba bantu ntibagira habari y'uwo muntu nk'uko twebwe tuzi ko yabayeho. Iyi Noel turimo twatanguye le premier, bo ntibari bayizi, babibona babibwirwa bumva profesi hakisigaye imyaka myinshi. Mwishize mu kibanza cyabo, nimwumva ko ibintu wamenga nibigira sansa. Uyu muntu w'impuzu, muri bakaza mpuzu ziwe, uyu muntu w'imishishagu, uyu muntu azoca mu ngorane, hanyuma uwo muntu ubutware bwiwe butazosa n'ubw'abandi. Uyu muntu imyaka 100 atarabaho. Twagiriwe ubuntu twebwe ko turiko tubisoma vyararenganye. Aba bari bafise devoir ikomeye y'ukwizera twebwe tudasabwa uno munsi. Wo kwizera iki ibintu biza byarabaye? Bamuvuga ko azoza, ariko twebwe tubayeho yaraje. Ni privilege idasanzwe. Mwari muzi ko ngo abamarayika n'ababayeho kera babiraba bakifuza bakatwamvia bataratubona, twebwe tubayeho muri iki gihe byamaze kuba. Mu yandi majambo, nta gwitwazo dufise kuko vyarabaye. L'histoire baciye mu ishuri irapruva ko uyu muntu yitwa Yesu yabayeho. Ahari ikibazo ni ukwemera ko ari uyu mwami adasanzwe, ko yoba yavutse mu buryo budasa n'ubw'abandi, ko yoba yabayeho ubuzima butandukanye n'ubw'abandi, hanyuma ahantu hari urupfunguruzo rundi rukomeye ko yapfuye akazuka. Sino kubaho, turabyemeranye. Dusubire rero mu itanguriro, ndabereke ingene yavugishijwe ko kuva kera ukuntu azobaho n'ingene azoza. Icyaha kimaze kuza, umugore Eva na Adamu bamaze gucumura, Imana yatanguye umugambi. Uhoraho Imana abaza uwo mugore ati cyo wakoze ni iki? Uwo mugore aramwishura ati inzoka yampenze ndabira ndarya. Uhoraho Imana barira iyo nzoka ati kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungano vyose no mu bikoko vyose byo mwishamba, uzohora ukwega inda hasi. Mwumvise ibihano byahawe inzoka? Uzojya umukungugu iminsi y'ukubaho kwawe kose. Umvira rero harakomeye 15. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe, ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza gose umubabaro wawe ufise inda, uzokwamuvyara abana ubabara, kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota, n'ibindi n'ibindi. Shetani amaze kosha Eva na Adamu bagakora icyaha, Imana yaciye ifata decision ikomeye yo gushira urwango hagati y'abo bantu babiri. Reka ndabasomere ntacyo no mu Cyongereza naco. So the Lord, ni ku murongo w'14 n'uw'15 sinza gusoma byose.
The Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed more than all cattle, and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. 15. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. Hagati mu Bibiliya batraduje bavuga ngo nzoshira urwanko hagati y'uruvyaro rwawe n'uruvyaro rwiwe. Bibiliya y'Icyongereza King James n'izindi zivuga ngo your seed. Mwari muzi abaciye mu ishuri biologico itemera ko umugore afise imbuto. Aha Imana ivuga ngo urubuto rwawe n'ugwiwe hazoba inyankane izokwamaho ibihe bidashira. Aha harimo profesi ikomeye kuko uyu mwana agiye kuzovuka azoba umwami azovyagwa n'umugore. Nta mugabo azoba complice canke impliqué muri iyo processus. Urubuto rwawe n'umugore hazoba inyankane. Aha hatanguye profesi yerekana ko Yesu azovyagwa n'umugore atamugabo yagiyemo. Itandukaniro rya mbere ry'uyu mwami n'umwami yavyawe n'inkumi nta mugabo yagiyemo. Abandi bami bose, abandi banyacubahiro bose bavyagwa n'abagabo. Uyu wewe ni gitangaza, uyu wewe ntasa n'abandi yavyawe n'umugore. Tugiye muri Yesaya rero niho haheza hakamutwereka ingene azoba ubuzima bwiwe uko buzogenda. Nsubira inyuma gato ndabasomere muri Yesaya 7 ku murongo w'14 hatangurira hajya yadusomeye havuga ngo nico gituma uhoraho ubwiwe ari wagira bihera ikimenyamenya raba inkumi izosaminda ivyara umwana w'umuhungu izomwita Emmanuel. Science yerekana ko hamwe byokunda ko umukobwa cyangwa umugore avyara atamugabo babonanye ntivyopfa vyabayeho ko avyara umuhungu. Biramutse bibayeho iyo byara umukobwa. Ntimwabyumvise ntabaciye mu ishuri bari ngaho. Hamwe vyokunda ko umukobwa cyangwa umugore avyara wenyene hari ama probability yuko igi ry'umukobwa cyangwa ry'umugore ngo risekana n'irindi ritimenye kujya ku kwezi guhera rikama rimeneka. Hamwe ryogumayo rigasikana n'irindi ry'ukundi kwezi birashoboka ko hoba fecondation mugabo ntivyoshoboka ko avuka ari umuhungu. Yovuka ari umukobwa. Murasubira muri biology basi. Igituma Yesaya avuga ngo azovyara umwana w'umuhungu hari ico bisigura kinini. Ama probability yuko yovyaye umukobwa normal, mugabo azovuka ari umuhungu. Igitangaza kigeretse ku kindi gitangaza. Abaye umukobwa aravyaye yaba byoshoboka ama 000 virgule yovyara umukobwa. Mugabo ntivyashoboka akavyara umuhungu ntibizosubira kubaho. Ntivyari bwabeho scientifiquement naturellement ntibikunda. Azovuka ari umuhungu. Mbwirira mugenzi wawe uti yavutse ari umuhungu. Eregamane yari kubikora akavuka ari umukobwa hanyuma akaducungura. Umbira ndababwire Imana rero iri jalo. Iyo akavuka ari umukobwa science yari kuvuga ngo nigira itimenye risekana n'irindi ry'ukundi kwezi yaciye avuka ari umukobwa nibisanzwe. Imana iravuga uti nzobigira au carré acavuka ari umuhungu. Uyu rero niwe tugiye kuvugana kwa aya mayingane tuzoshika kuri Noel du celebre. Twamumenye neza
ndabasabe ntimuzosibe tugiye kumuvuganako. Uyu mwami w'abami, uyu mwami arengeye abandi bami, uyu mwami atigeze kubaho, uyu mwami atazokongera kubaho, n'uyu umwe ni rudende, umwami w'abami Yesu Kristo. Yesaya rero, kuko umwana atuvukiye, nasimbye ngiye kuri 6. Ajya amajambo y'imbere avugwa ku Bisirayeli bari mu gihe kigoye. Bari mu gihe kigoye, abansi babakikije. Mwasomye mwumvise ngo bari mu mwijima, ngo mu gihugu cya Zebuloni na Neftali. Ni ukuvuga ngo ama province abiri yo muri nord ya Israel, ahantu intambara abansi bashikira. Hari abantu babaye mu Burundi mu myaka yahera, hari abantu baba ku maperiferi bama mu ntambara. Kubera iki? Aho bari situé. Abo mu bwami bwa Zebuloni na Neftali bari bameze nk'abajya bo kuri frontiere, intambara zamazishikirako. Abari mu mwijima ngo babonye umuco. Ibi biriko bivugishwa imyaka 724 imbere y'ukwaba. Nimwumva ko umuntu ahambaye. Evenema isanzwe tuyibabwira yini somene ava. Evenema ikomeye tukayivuga ukwezi ava. Evenema ikomeye cyane tukayivuga inane ava. Ikirengeye tubivuga mu myaka myinshi. Uyu wewe yavuzwe imyaka 100 n'amajana. Mwabonye ko nitanguro riri muvuga ngo azokumena umutwe. Niko Satani yabwiwe. Mwari muzi yuko twirirwa turamumena umutwe. Aragira imigambi tukayisambura. Wibereye mu modoka uri kuragenda ugasambura imigambi ya Shetani hagati muri Bujumbura. Wibereye mu cumbi wawe ukavuga ngo dufata mpiri, ibintu byose bije kugwanya Kristo tukabimugomorera, tukabisambura, turamuhonyora ku mutwe ku munsi ku wundi. Mugabo rero uyu muntu yitwa Shetani ntacika intege. Il est très courageux. Mu gitondo ku mugoroba umushobora hano agaca mu yindi nzira. Mugabo twarasezeraniwe kuzomumena umutwe kuva mu itanguriro. Yesaya nawe aramubona, amubona ari hari imbere. Aramudukundisha, aramutwereka ukuntu azoba ameze. Nasimbiye ku murongo wa 6. Kuko umwana atuvukiye, duha umwana w'umuhungu. Umbira rero, ubutware uzoba ku bitugu byiwe, azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo. Ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe bizokomeza, bibushikirize guca imanza zibereye no kugororoka uhereye none ugashitsa ryari ibihe byose. Umwete uhoraho nyene ingabo uzoshitsa ivyo. Erega suhunda azobishitsa. Erega suko dusenga cyane, n'umwete uhoraho uzobishitsa. Nuhoraho yabisezeranye kandi ntabesha bizoshika. Ndabereke teoloji rero irimwo ikomeye ngaha. Ngo duhawe umwana w'umuhungu. Mwari muzi ko uyu mwana w'umuhungu tuvuga yabayeho ataravuka? Mukoresha umutwe gato, birimo filozofi. Uyu mwana duserebre, uyu mwami tuvuga adasa n'abandi, wowe yabaye hataravuka. Jewe nawe baduhaye amazina tubaze kubaho tubaho, mugabo yabayeho ataravuka. Ni mu bitandukaniro mutandukanya n'abandi bose. Hajya havuga ngo umuhungu atuvukiye, herekana ubuntu bwiwe, kuba umuntu, humanite. Yabaye hari umuntu 100%, kuvuga yaravutse. Abantu bose baravuka. Erega yavutse kugira se natwe, kugira ngo yidentifie intege nke zacu, abo umuntu nkatwe. Arabaho, arakura, arakina n'abandi bana, araca mu ngorane. Hari umuntu yoba yarahunze. Mu bintu bibaho bibabaje no gutakaza nationalite yawe. Mwari muzi yuko yatakaje nationalite afise imyaka 2. Yarahungishijwe kugira ngo impunzi azamenye uko bizibabara. Hariho ikindi kiryoshye nzobabwira uwundi munsi. Mwari muzi aho yahungiye? Yahungiye muri Afrika. Mwari muzi aho yahungiye muri no minsi?
abanyaburaya bararonse umwanya wo kumwakira hama baramutakaza. Abanyamerika baramwakira baramutwara ku isi yose. Ubu bageze muri homosexualité, ubugiye muri aeroport hari amatwarete arimo confusion, ntumenye yujamwo. Umwana muri primaire aux États-Unis no munsi bamubwira ngo abavyeyi ntibaguhende ngo ntuzi ko umuhungu cyangwa uri umukobwa ngo uzovyimenyera ni wakura. Bamutaye yaciye ahungira hehe? Muri Afrika. Mwari muzi ko muri Afrika uno munsi chaque jour 25,000 personnes bakira Umwami Yesu. Chaque jour 25,000 personnes baravuga ngo turamwakiriye. Hari kinyoheye kindi no munsi après midi Gedeo duhava tugenda. Turafise umuvuga butumwa hano nkunda yitwa Gedeo. Dimanche najanye nawe arandindura naho noteba kuvuga ushaka kugira diplomasi n'ibiki ati tubikore tunyaruze. Imana yaduhaye abantu bane barakiri Umwami Yesu, turabacisha muri processus neza na Gedeo turi babiri twatashe du célèbre abantu bane. Au total dimanche abantu 17 twafashije kwakira Umwami Yesu muri Afrika. Abantu bariko barakira Umwami Yesu. Mwari muzi ikindi kintu kiriko kiraba muri Afrika kidasanzwe. Hariho udutara turiko turaka tw'imigwi y'amasengesho atahandi biriko biraba ku isi. Bamwe barabikoze neza, abandi habamwo maradresse, ivyumba by'amasengesho n'ibiki. Mugabo Afrika abantu bariko barasenga. Abanyafrika bariko barasenga, baratamaguru, baratamaboko, baravuga indimi zimwe bakazicura ikindi. Mugabo reka bikurane bakiri Umwami Yesu. Yahungiye muri Afrika, ubutumwa buriko buravugwa, abanyafrika bariko barasenga, abanyafrika bariko baramwakira. Ibigiye kudutegurira umuvyuro twasezeraniwe. Harimwo ubumana bwiwe, avuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, nukuvuga yarasanzwe ahari. Turamuhawe aha nikote y'ubumana bwiwe. Aratuvukiye nk'umuntu, mugabo turamuhawe ko yarasanzwe abaho nk'Imana. Yaje hano ku isi abaho mu mero zibiri. Ari umuntu nkatwe, ababara, asonza, aruha, asuzugurwa, akubitwa, aca mu ngorane nk'umuntu ugira ngo aze yifatanye natwe. Ariko kandi twaramuhawe nk'umuntu yaje ava mu ijuru, ari Imana yamyeho ihoraho kandi igirize. Umuhungu aratuvukiye, ariko kandi turamuhawe kuko yarasanzwe ahari. Yesaya rero uhasanga amajambo akomeye ngo ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. No kuvuga iki? Gouvernement. Aje kuguverna, aje gutwara kuri inosi. Icambere araganza akagaba mu mitima yacu. Abamwakiriye bose yarabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana, aca baganza. Amaze kuba patro w'ubugingo bwawe, nukora ibyo ushatse. Ntufungura ibyo ushatse, ntupfa aho ugiye, ntupfa icyo uvuze, ntupfa izo wambaye. Arakugaba akakuganza. Guverinoma yiwe ubwa mbere iganza mu mitima y'abamwizeye. Bikatugora ingene tubisigurira les membres de famille, bikatugora ingene tubisigura ku kazi, bikatugora ingene tubisigura muri societe. Mugabo turafise uwunda tugaba arengeye abandi bataramumenya. Mu minsi heze mu Burundi abakizwa bakiri bakeyi, umwana yarakizwa mu magroupe biblique mu mashuri, yataha muhira akababwira ati mumbabarire sinkinywe inzoga. Abavyeyi bati uradusuzuguye, umwerera watunze sokuru na sogokuru, natwe utugize aba Nyasamariya, no bamwe banenana, nanse kuvuga bamwe b'i Burundi. Uradusuzuguye kwibi turiko turafungura. Mu minsi heze byari biteye ubwoba, abanyeshuri barakizwa cyangwa umuntu akava Bujumbura yaduga ruguri waba akavuga ati je narakizwa. Reaction ya mbere bavuga wabaye umuporoti. Umuporoti murazi ko ari igitutsi n'umuhakanyi, umurobere. Ndiko ndababwira hari ukuntu aganza muri twebwe bikatugora ingene tubisigura. Twebwe twiga mu mashuri abakizwa nitwatirisha.
twaca dusaba mu ma exam iminsi yose twaca twicara imbere je nitwa Tuyizere batwicarika kuri ordre alphabétique mugahageze umunsi wa examen na interrogation nasaba kwicara imbere kubera iki sinshaka gutirisha abandi bakavuga ati bashe mwaragowe mwebwe n'ukuri ndababwira ibyanshikiye jewe sinatirisha sindonka amanota menshi cyane mugabo reka nsimbe ndababwire abantu mu ishuri baronka menshi kundusha baratevye baraza kunsaba akazi harabona haya akazi barandusha ibiharuro mu ishuri erega vuga ukuri hari ibyo twasize tuzohabwa inshuro 100 nimwabyumvise neza hari ibyo twahevye kubw'ubwami bw'Imana suri nyesa wahevye inzoga kubwa maladie quelconque ntuzobishumbushwa inshuro 100 kubera n'ingwara nimba wabihevye kubera ushaka kuba umuntu nyene ari cool erega hari abantu batanywa inzoga nka hariho umuntu niga ko anyway Donald Trump umuperezida wa Etazi benshi ntibamukunda mugabo ndamukurikira nkamwiga avuga ngo pourquoi boire ngo umuntu anywa kubera iki alcool umuntu akeneye mu mubiri arayironka mu bindi bifungurwa byose ijya alcool umuntu ashiramwo y'inzoga ni extra iza kuza atakifasha ahubwo ari byo yica pourquoi boire hariho abantu rero nka ba Donald Trump n'abandi bahevye inzoga batazihebeshejwe n'agakiza kubera bashaka kuba abantu bari sobre abantu bari organize uwazihevye rero kubw'izina rya Yesu azozishumbushwa inshuro 100 nk'akarero nobaha izokumara inyota inshuro 100 winywera amazi canke akayi sans sucre urenza 30 ans abakonsuye kunywa sans sucre canke winywera agafanta ugikeneye agasukari hanyuma bikumara inyota witahire 18 kubana n'umugore n'abana abandi bagutwenge bati mbega wewe ni gute abandi bagabo ntumenye aho bateramira ivyo twahebye kubw'iryo zina umvira rero ko ndababwira guverinoma yiwe iba kuri vore zibiri mu mutima ariko kandi hariho ubwami bwiwe turindiriye ahazoza kwiyestara hano ku isi akaganza hariko rasi twaririmba kenga ku ngoma ya Mesiya ku ngoma ya Mesiya uyu mwami turiko turavuga rero hari umunsi azoza kuganza akiyestara mwari muzi kapitala hizobiri i Yerusalemu il va gouverner à partir de Jérusalem hanyuma natwe azodutuma hashatse azogutuma Ottawa na Montreal uzogenda utabanje gusaba visa ndazi ko mwari azogutuma Sydney azogutuma Jerusalem azogutuma hashatse kandi uzogenda nk'imbeya nta visa uzosaba azozaganze rero ubwami bwiwe ntibuzohangura muri ico gihe ciyo ngoma yiwe rero umvira nuko ubutware buzoba ku bitugu vyiwe hanyuma abaganzanya nawe natwe rero ubukuru bwacu buzoza bwaboneka uno munsi ntibugaragara umvira ayasa amazina canke n'amakarifikatife y'ubwo bwami bwiwe azokwitwa igitangaza azokwitwa igitangaza abantu bose baburi ico bavuga bakavuga ati ni igitangaza ibi bintu ni igitangaza azokwitwa igitangaza aho abantu bose bagera bavuga ati ni igitangaza murazi umuntu yabuze ibyo avuga agaca bwuma avuga ijambo rimwe arisubiramwe abantu bose bazomwita igitangaza mwari muzi yindi terme dukoresha amavi yose azofukama uno munsi hariho ibintu ubona bihambaye hariho abantu bahambaye mais ce jour là ivi ryose rizofukama hanyuma rero ayo mavi afukamye ngo azoca avuga mu ndimi zose mu kirundi hari abazomufukamira bavuga mu kirundi abanyarwanda bazovuga ikinyarwanda abakongomani bazovuga ikibembe n'ikifaransa n'izindi abanyamerika bazovuga indimi zose zizokwatura zivuga iti tuyu mwami n'igitangaza uwo niwe turiko turaserebra rero Noeli yaratanguye izokwamaho ubwami bwiwe ntibuzokwigera buhangura umvira yindi qualificative umujyanama
muramaze gushika igihe mukeneye ubagira inama icyo wokora, ugasanga ugize confusion, ugasanga ugize amayereur, urayaregreta, ukikubita, ukitabagura. Rero icyo gihe nta yindi conseil zo bufise, n'umujyanama, umujyanama wanje. Hariho n'umuririmbyi yabiririmbye. Icyo gihe nta yindi mpanuro zo bukeneye. Mu gifaransa bamwise counselor. Mu bindi bihugu umuntu yagize ingorane aza kurondera umukansela, abantu bagufasha. Iyo gize trauma, iyo gize ingorane, iyo waciye mu bintu bigoye, ucuza kurondera umukansela hayi mukariha amafaranga. Icyo gihe ntayo uzoriha, azoba bigukorera gratuitement. Kandi conseil yiwe izoba idoma kwijana kwijana. Hari aho umukansela aguha ibintu akagera hagarukira agashyiramo ama probability ngo hamwe wogira ko muramaze ko n'abadokiteri ngene batuvura, akakwandikira imiti 10, hajye ubonye yanditse myinshi gose ucumenya ko ariko aracacisha. Ntazobikubwira mugabo arakwandikira uyu n'uyu ukavuga none ga doctor imiti ko ari myinshi. None ntubizi ko imiti ko rikoranye. Hajya yaguhaye myinshi nuko abari ko aribaza ati uyu nutakora, uyu uraja gukora, uyu biraja gukunda. Uyu mukansera wacu we wazoguha umwe gusa. Aguhaye conseil imwe bizoca bigenda neza. Mwumvise ikigira kane, Imana y'ubushobozi, Almighty God. N'uyu Umwami wacu niwe turiko turacelebra. Ni Imana y'ubushobozi, Imana ihoraho. Umva igikurikira, ni data wa twese ahoraho. Ageze kuba Imana hanyuma rururutse abaye data. Mfata Imana rurema yashizeho vyose, hanyuma ucimanura ibe papa. Ushobora kuvuga ngo daddy, papa. Uvuze papa kararyoshe, mubamwegeranye kerekana relation. Aramanuka muri ico cyubahiro akagushikira agaca aba papa wawe. Everlasting Father. Akakantu karankozeko, everlasting Father. No kuvuga umupapa azokwamaho. Abandi bapapa bacu baradusezera. Harabo bababuze bakiri bato, harababuze bageze ahantu, harababuze tumaze gukura, ariko ubu tugiye kuronka wewe, everlasting Father. Yaratubwiye ngo abasize base n'abababuze ngo azobamuha incuro 100. Erega azotubera papa fois 100. Nimwakumvise neza. Warabuze papa yari kukugirira akamaro, mugabo wewe uzoronka abapapa 100, incuro 100. We arabikumarira, mugabo kandi araguha n'abandi bapapa hano kwisi. Agiye kubatanga hano mu rusengero. Twarasezeranye ko tuzobera abavyeyi abatagira abavyeyi. Mu buryo bw'impemu, mu buryo bw'umubiri, tukabahanura, tukabashingira, tukabahagarikira. Hari ikintu kiriko kiraba ku isi, nanje nagiye muri iyo muvuma Imana yangiriye ubuntu. Abantu bariko bararomarka ko ikintu cha fatherless. Societe turiko turabamwo ni societe itagira abapapa. Ugasanga umuhungu arakuze nta modele y'umupapa afise. Ugasanga umukobwa aguma afise iyo nyota ya papa. Hari abantu b'Imana babonye iyo sokre. Abagabo mu rusengero nabemereye filime, mu mafilime mfise nkunda kuraba iyo bita The Man of Honor. The Man of Honor ni video yakiniwe muri Amerika n'abasirikare n'abandi bantu bakunda Imana berekana ingene ushobora kubera umuvyeyi wawe ukamubera papa. Ndababwire rero nzoyibereka. Mugabo bandi mwese muri hano agiye kutubera data. Azotubera data kurusha n'abapapa twabuze. Umvira igikurikira ngaha, umukama w'amahoro. Mu Cyongereza bavuga ngo the Prince of Peace. Umukama w'amahoro, Prince of Peace, dukuvuga niwe nyene amahoro, niwe agaba amahoro. The Prince of Peace. Tubaye mwisi itagira amahoro. I Burundi ubu turi mu gahengwe, hari imyaka twaciye hano y'intambara. Genda muri Gaza uno munsi intambara ni hatari. Muri Ukraine uno munsi intambara ziriko. Hari bihugu muri Afrika uno munsi bari mu ntambara. Umunsi azoza n'umwami w'amahoro azovuga ati stop. Uwo munota nyene intambara zizohagarara. Hari intambara ziba n'intambara ntono ziba mu miryango, ugasanga abantu ntibumvikana, ugasanga ku kazi hari abantu barajyana. Ndabonye sokre y'ama ONG na hano mu Burundi n'ahandi, abantu barankana. Twebwe twibaza mu ma ONG ko ari bafata amahera menshi, muze mubaze nta muntu akora muri ONG hano. Habaye ugwanko rw'igitangaza.
ugasanga rimwe abanyamahanga, rimwe abayetranje, rimwe abazungu bakankana ku rwego rwo hejuru. Umunsi azoza rero izo ntambara zose azozicecekesha. Intambara kuri nivo zose, c'est lui le prince de la paix. Uwo mwami niwe dusenga, uyu mwami niwe nyene Noeli, niwe dukurikira. Hakurikira havuga ngo ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo. Amahoro, amahoro. Kimwe mu bimenyetso biranga umuntu ari kumwe n'uyu mwami, ugira amahoro, ugira umunezero, uraruhuka n'igihe ukikijwe na kawo. Umuririmbyi umwe yavuze ngo tugira amahoro muri kawo, amahoro adashobora gusigurika. Ibintu bigasha hirya no hino bakavuga bati turapfuye, mugabo ukavuga ati turabaho kuko dukurikira uwapfuye. Erega umuriro uzimya n'undi muriro. Yarapfuye kugira urupfu ntiruzosubire kuduhitana. Ababaye ruguru hari igihe bagira imiyonga, ushaka guklotira aho umuriro uza guhagararira, ucuturira uwundi muriro umanuka, aho hantu gacuzimya umuriro ntushobora kurengana ahantu haciye uwundi muriro. Yarapfuye kugira ngo urupfu ntigongere kutugira kububasha. Mwari muzi n'uru rupfu naturel, abantu bagwara bagafa muri klinike n'ahandi. Mwari muzi ko abantu bari muri we urupfu batarutinya. Kimwe mu bimenyetso cy'uko utarutinya, barangiza mu mahoro. Abandi barata amaboko, bararahira, bagashwanira abasigaye, mugabo bari muri we urupfu waramaze kuba donte ntacyo rubagira. Kubera hariho urupfu yentereka imbere y'urupfu, bica bituma urupfu rutadutera ubwoba. Ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo. N'uyu mwami rero turiko turavuganako, ubuhanuzi bwamuvuze ko imyaka amajana n'amajana, avugwa ko azobaho, azoza ari umwami adasa n'abandi. Icya mbere nababwiye, kuva itanguriro gice cya 3 icyaha kibaye, Imana yatanze isezerano ko urubuto ruzova kuri uyu mugore ruzomena umutwe wa Shetani. Yesaya nawe araza avuga ati ndamubona imyaka amajana 7 atarabaho, uyu mwami azoza niwe gitangaza. Uyu mwami agiye kuza niwe mwami w'amahoro. Uyu mwami agiye kuza niwe soko y'imigisha yose. Niwe wuyu adukoranije hano no munsi, niwe wuyu tugiye kwiga muri aya mayingane tumuvuga ko umwami adasa n'abandi bami. Abami bose baragerageza, abami bakaba bafise abakonseye bari hafi yabo, hamwe bakabahanura nabi bagasanga bafashe decision mbi. Mugabo uyu mwami wacu, decision, ingingo zose azofata zizoba zifise inkurikizi nziza. Tuzobaha amahoro kuko niwe mwami w'amahoro. Ntituzosubira kwiganyira ukundi kuko uyu mwami agiye kuza. Noeli rero nikisigura, ivuga ugiye kuzoza, uyagiye kuzobaho adasa n'abandi. Adasa n'abandi bami, adasa n'abandi bakonseye, adasa n'abandi bantu batanga ibintu, mugabo ibyo atanze biraramba, ibyo atanze bizokwamaho. N'uyu mwami nyene amahoro yose.